Munani rw'abamenyesha makuru mu Burundi turafise akababaro, turafise intuntu n'ifungwa ridakurikije amategeko y'umumenyesha makuru Sandra Muhoza akiri mu buroko naho sentare imenyesha ko ataburenganzira ifise bwo kwakira urubanza rwiwe. Ibi ni ibintu bitangaje cane kandi bigaragaza ko guhohoterwa k'ubwigenge bwo kumenyesha makuru n'uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Burundi vyiraye. Iyo ngingo irerekana ko ubutungane mu gihugu cacu bwugarijwe kandi iragaragaza akarenganyo kenshi ko guhohotera ijwi ry'abamenyesha makuru. Urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi beji ruributsa ko ubwigenge bwo gushikiriza makuru ari nkingi ya demokrasi. Kubuhonyanga bigaragaza intwaro z'agahotoro. Ifungwa rero rya Sandra Muhoza ni kimenyetso kidasanzwe co guhohotera no gutera ubwoba abakora uwo mwuga. Ivyo bikagira ingaruka mbi ku mwuga w'abamenyesha makuru, bigatuma mbere abenshi bahunga akazi kabo canke bakagakora bigura intege. Turasubiye gutera kama inzego z'igihugu mu Burundi gukurikiza ivyemejwe na sentare kanatsinda nta caha na kimwe cagira Sandra Muhoza. Mu runani rw'abamenyesha makuru turasaba kandi amakungu ko yohagararira agateka n'ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi yo gukebura uburyo bwose ihohoterwa ry'abamenyesha makuru. Mu runani rw'abamenyesha makuru mu Burundi ntituzohengeshanya gukurikiranira iki kibazo hafi no gukora ibishoboka vyose ngo habeho ubutungane n'ubwigenge bw'abamenyesha makuru mu Burundi.